Yeah, hello guys, nibaze ko meze neza aho murereye hose ndababwira ati bandanya mukora subscribe kwa kundi nyene mwe mubikora kuri YouTube ni Kelvin Zehot muje ko mukore subscribe Facebook Kelvin Zehot Media mukore subscribe hose kubera ko mutabikoze bagabo nta bandi twobisaba atari mwebwe. Yeah, uno musi rero novuge ko nabazaniye umushitsi narabwiye nje ngamba afise umutumire mbafise umushitsi novuga ko ari umuntu afise impano ikomeye cyane mu gihugu cyacu cy'u Burundi muraza kumubona muramumenya arabibwira byose ndababwira yuko kuri camera ni Pointium the Great Machine bana hama kuri micro naho ni Isandora ari we Gisandora ushaka kumwita ushaka byose ni bisanzwe. Okay, reka tumwakire uno mu bro wacu rero kugira ngo ibintu bigende fresh. VP bro umeze bon? Meze neza bro. Yeah, amakuru y'imisi. Bro turashima Imana yadushikanye mu Rwanda. Yeah. Okay, tugira ko hari benshi batakuzi, hari benshi bifuza kumenya ati mbega wo muntu ninde. Hari benshi ndibaza hari abo bakuzi n'abatakuzi. Ndakenera ubibwire. Yeah, kuba tanzi je nitwa Young Craver Mr Pondis. Yeah. Kuri platform zanje ni YC Mr Pondis no kuvuga ni abbreviation ya Young Craver ama Mr Pondis. Yeah. Okay, Young Craver n'umuntu muki n'umuntu akora ibiki inyuma ya muzike. Yeah, mu buzima busanzwe nyene je sanzwe ndi umunyeshuri. Yeah. Okay, bro, kuba umunyeshuri ugafatikanya n'uburirimbyi biroroshe haje. Urabona kila kintu no kugifatira umwanya wanjye. Sawa. Umwanya wa music ni music, umwanya w'ishure ni ishure. Okay. Young Craver kuva uno munsi kugeza aho watanguriye muzike ufise indirimbo zingahe kuri uno mwanya? Je mfise indirimbo zine zonyene. Yeah, twarabonye urafise indirimbo uri kumwe na B-Face, indirimbo iryoshe bita hahiye, indirimbo imeze neza cyane, ifise umudiho mwiza, indirimbo imeze neza cyane. Mbega Young Craver byagenze gute kugira ngo uhure na B-Face? Twarahuye nyene nkakujya muhura n'undi muntu nyene bisanzwe. Turaganira kubyerekeye music. Hanyuma turabishira mu ngiro kuko bisanzwe je nsanzwe ufise management. Yeah, niwe yashoboje kugira ngo cy'igikorwa gikorwa jewe na B-Face. Okay, turazi yuko bigoye kuronka abaririmbyi be nabajya mugabo we tukaba twarumvise urumuhapere. Sawa, uraza no kudushishiriza mu ndavyibaza. B-Face nta kintu yaba yarakwatse kugira mukorane ko tuzi usanga bigoye keshi. Yeah, twaramuhaye agafana. Agafana konyene yaranditse izina. Aziko kuko kwandika izina bigoye man. Nuko. Okay. Barayazi nka management biraja mu ngiro. Hari benshi tubona yuko iyo bakoze collabo n'umuntu w'umustar w'umusuperstar keshi aba izina giwe riragiraho rishitse. Young Craver ukoranye collabo na B-Face mbega kuri wewe wageze washitse hehe mu mwanya? Ya narateye intambwe kuko nibutse igihe cy'inyuma narakora music je narakoze indirimbo nyinshi cyane zitamenyekanye ataho zishikanye ataho zanshikanye nanje ariko maze gukorana na B-Face naravuzwe abantu baratangura kumenya ati Young Craver Mr Pondis no. Yeah. Okay, je ndifuza yuko kwanza muri kajya party ndirimbire mu party yawe ndetse uryohera abakunzi ba KZ Media muri no mwanya. Yeah. Nimepokea simu ngeni weni nani bro, ni B-Face naongea bro, wahi njoo bas po braza sasa wapi yo, ni kunako burudani dogo, wahi njoo nikicheki meza zimeshine mabia watoto navyosheki utafurahia basi licha tu wataki wa kuhesabia etu nakunywa bia ngapi utanilipia. Young Craver mumvise waga ntavyorosha n'umuntu novuga yuko abikora neza cyane. Okay, Young Craver uri kuraba muri no muziki y'u Burundi no muziki w'u Burundi niza ingorane zihari niza ntambamye ukunda guhura nazo bamwe bw'abaririmbyi. Man nyishwe naje muri game ndayimazemo like ngera n'umwaka umwe n'ibintu ariko amaze guhura n'ibintu nyene bitandukanye nyene mengo nyene n'umuziki wo uheba mugabo kubera like ico gumufocus ngabwira ushike ku ntumbero yawe amaze guhura n'ibintu bitari sawa. Okay, turazi yuko ari ibintu usanga bigoye ari ibintu sabe
bige mukunda no guhura ingorane nyinshi muri no muziki y'u Burundi mbega Young Clever uri kuraraba intambwe ugezeko kuri wewe ubishimira nde muri uno mwanya ninde woshimira cyane ya icambere uwo noshimira kuri iyi ntambwe ngezeko ni Imana yo mwijuru kuko yatabiyo mana natwe ntitwa turinga cya kabiri kandi nkashimira management yanje nkashimira boss wanje aba manager bose ya nibo batumye shika kuri iyi ntambwe kandi sawa turakunze kubona yuko muri no myaka kunze kuba amabifu y'abaririmbyi cyane baba rapper ndetse n'abandi babigira mbega kuri wewe uraririmba rap kuri wewe uri kuraraba rap yo mu Burundi na R&B ni kintu umuntu kiriko kiragerageza kuja hejuru hagati y'ivyo bintu bibiri ya je ndirimba rap mugabo gerageje kuraba umuziki kenshi abantu bumviriza muri generation yacu urabona ko benshi bakunda ibintu by'ama R&B sana ibintu nyene byo kunyingira mugabo umuziki wa rap uracyari wa mbere je niko ndabivuga kuko iyo ufashe rap ukaririmbana no mu R&B burya buryohe bwa R&B n'ubwa rap bigiye hamwe urumva acaza mu kindi kintu kandi je ndaririmba byose R&B byose ariko rap ndayikunda sana okay mbega uri kura turazi yuko umuziki ndundi uri kuragira aho ushitse mbega Young Clever nawe turazi yuko umuririmbyi mbega nawe nk'inyuma y'imyaka ingahe wifuza kuzobugeze wifuza kuzoburi he ko twarabonye warakoze kuraba ya Bface mugabo ntiyakunda yuko kugeza aho washaka mbega wewe niya hindi korabo wifuza gukora muri uno mwaka canke muko kwezi ya muri uno mwaka like mu kwezi kwa kane ndafise korabo n'undi mustar ariko sishimye kumuvuga izina izoba nka surprise ya kuba fans sawa none kubera kutinye kumuvuga abafansi ba KZ Media ndetse n'abafansi ba Young Clever bakamumenya bazomubona bazomumva kandi beshi baramuzi kandi baramukunda kandi bumva nta mpamvu yo kumuvuga muri nayo okay sawa jengo ndakubaza ikintu hagati ya Bface na Fabilove ninde ubona ati imbere yawe canke ninde ubona kurutira ubundi hagati yabo babiri no comment pourquoi no ntavyibona ivyo bakora ya nabandi barabibona naje ndabibona mugabo no comment weri kino weri kutinye ko ivuga canke iyo korabo ni ya Fabilove canke wapi nabwo ari ya Fabilove bisa sishimye kubivuga umwe wese arafise ko abona ariko muri uwo mwanya sishimye kubivuga okay Young Clever sinzi yuko ijya bibazo sinzi yuko wowe urimwo ijya bibazo ya Bface wapige sindimo none ni kuki atashimye kugushiramo kandi twarumvise nawe umuhapere yafashije navuga yuko kwijya ndirimbo hahiye nawe ni kuki atimviye kuguhamagara habaye iki bro ya nta cyabaye urazi guhamagara umuntu urazi je sanzwe ndi muri management nawe sinzire rijya ko ari wo boss wijya ntuze ya ryazwi rap business urumva rero nimba afise management manager bajya abantu nanjye ndafise undi muntu manage so biragoye kuko kujya namurondeye niko nanje uza kumondera kandi muri uwo mwanya yabo okay ndazi yuko bigoye sana mbega atari banga Young Clever umuririmbyi afise management no muririmbyi adafise management muri no myaka niyiza ingorane ubona ziri hagati yabo bantu babiri n'uwaye muntu ubona keshi akunda guhura n'ibibazo hagati ya mwebwe babiri ya ufise management udafise management cyambere udafise management biravana ari ushobora kuba udafise management yifise afise uburyo bukwiye n'ubundi usanga ataburyo afise so biragoye kugira ushike ku ntumbero atamuntu ufise ari nyuma yawe ufashe music biragoye sana so natwe kugira dushike kuri intambwe ni kubera nyine twarose abatwizi bashimye talent yacu bimizu
Okay, twayaze byinshi ndibaza ni byinshi cyane mugabo ndakeneye umbwire turabonye indirimbo umenga ufise bwa bwana ni iracyari shasha igene shasha. okay mbega kuyo sije si bwa bwana washatse kuvuga bande washatse kuvuga nde atari banga Ya si bwa bwana ya ni tero umenyene niyumviye bivanye n'umuntu unashobora gutera intambwe sawa kuva ku ntambwe uja ku yindi isumba ije warusanzwe niyo mpamvu ushobora gukoresha tero si bwa bwana. okay ndakeneye nshishirizeho gatoya ko ndirimbo si bwa bwana twagiye ngiye tugere abakunzi ndaje kubatambisha no gutesa ntakubesha ko miyangista fata ubushaka kabisa icucunga no kuraba ntudusarisha bamwe no gutigita no gukubita kubita pya cyane no kubinuka na kubandika kunda bra bro big up sana rimva neza cyane bro happy yawe ni ya bien okay mbega iyo si bwa bwana twitege clip yari bro turacyabitegura tuzobabwira iyo ndirimbo uyikoreye clip yofata inzira nziza kandi uri n'umuririmbyi azi kuririmba vraiment okay mbega wowe young clever nica ikintu wewe ubona muri muzike yawe kuri uno mwanya imaze kuguha atari banga kuko hari benshi bavuga yuko umuziki ndundi utariha numva hari n'abandi bavuga yuko uriha ku ruhande rwa young clever nica ikintu mbona wowe imaze kuguha muri wewe music yamaze kuma abafans music yamaze kuma nyine izina yarampaye gutera intambwe kanaka ubwo itarampa amafaranga menshi mugabo ndashima nyine kuri dukeya ndonka nyine biciye muri music ndaronka gasabune ndaronka kwambara ibindi bizoza biraza buke atari banga none muri management yawe urahembwa cyangwa bimeze gute niba abandi baguhamagara kugira ngo bagufashe uje muri studio so ndirimbo nyimba ari cyo munose mukagabura cyane bimeze gute hagati ya management yanje narasinye contract narasinye contract no kuno tuzohembana ariko singomba kuno bivugira ngaho kuno tuzohembana ariko contract yo narayisinye okay young clever reka ndagushimira kwanza kukuntu twitaje thanks no hanyuma muzoze welcome ndagusabye rero sezira abakunzi ba KZ Media aho bari hose abakunzi ba KZ Media aho muri hose nimwibagire gushyira subscribe kuri channel ya KZ Media ndetse na like share na comment hanyuma kandi nimwibagire kuja kuri channel ya Young Clever Mr Pondis ni YC Mr Pondis hanyuma na channel kandi ya Mega Dream Entertainment my label ciao okay reka ndabashimire cyane kukuntu twabanye ndababwiye ko muze murakora subscribe kuri YouTube ni KZ ni Kelvin Zehote nibagiye sorry Facebook ni Kelvin Zehote Media muje ko mu liking byose mudufashe share mubonye link mu partage byo bavyiza cyane thanks ndabwira bye